Bakunzi namwe muri ko muraraba ikiganiro Umudiho live ndabahaye ikaze. Uno munsi ikiganiro cacu tuzakuba duteramanye hamwe n'umunyamuziki akaba n'umucuraranzi eka mbere akaba n'umuhinyanyuzi. Abahinyanyuzi ni bamwe twita kenshi ko bakora imiziki bakora indirimbo babakora mu vyumba vy'amahinyanyuriro imiziki y'ibyo bita ama studio d'enregistrement. No munsi rero sinzi ko munavyumva akajwi nashize hasi cyane mvuga buke buke ntumeze nk'uwongorera kugira ngo akaziki kayongobera kagenda buke buke muze muraronka ingene mukumviriza neza atakibazo. Umuhinyanyuza twakuba turi kumwe rero no munsi akaba n'umuririmvyi akaba n'umuntu avuza yitwa Farley. Farley ngenda mu akanya mu mwanya abishikirize wenyene aheze yidondore. Farley ndagwaye karibu. Urakoze cyane. Urakoze no kuntumira mu kiganiro cyane. Yego urashobora kwidondora bariko batwumviriza bamenye uwo Farley canke. Yego nitwaye imbere Farley. Abandu mu musicien umucuraranzi. Ncuranga cyane piano. Ariko ndacuranga n'ibindi vyuma ama gitare. Natanguye no kuba mu batterie kera. Kera watanguye batterie na percussion mengo yego. Ego. Abandanaririmba. Ndirimba kenshi ariko ndamaze gukora n'abartiste batandukanye. Mu majwi. Ndiga kuvuza ivyo kuririmba. Tukiri nganye urashaka kuducishizaho nka kamwe twumva. Okay. Shusho ima nitaboneka yagaragaye muri Kristo Yesu none ubu yibera muri jewe. Please mbabarira birananira kukwishura kurukundo nkunda ariko ubu akira kakaririmbo kakunezereze kakubwire ngo uri umukunzi wa mbere. Farley urakoze cyane c'était très impressionnant et émouvant surtout. Farley ndakubaze ndiko ndumviriza alors ya indirimbo y'Imana urimba gospel carrément bon kubwanje nibaza ko umuziki wose uva ku Mana peu importe uko bumeze. Ndanakumva ukuntu bavugije n'ama makoro ya jazz abariko badukurikirana ku muri bo batakurikirana cyane umuziki ariko iyo umucuranzi ariko aravuza umva ibintu biragenda bitandukanye. Mbega jazz wotucira ku mayangi yo bari iki? Jazz n'umudiho watanguye kera cyane abantu bose ntibumvikana ryari watanguye by'ukuri ubwo bavuga ko wavuye muri Afrika twagwe n'abantu barabaja bitwa abajanye muri Amerika batwara muri Amerika ariko bavuga yuko mu mwaka w'1920 ahantu hitwa Nouvelle Orléans New Orleans ariho yavukiye ariko ivuka ititwa jazz yari ama style menshi acanze ama imico y'abirabure bavuye muri Afrika bavanga kubaririmba tuvuga mu kirundi ngo guhibongoza yego basa nk'abacuri nimba yego niho rero byatanguye abantu rero ama culture menshi aja hamwe hama havuka ikintu umuziki warutandukanye n'imiziki yari isanzwe hari abantu bi exprime cyane urwangane rw'imiziki myinshi rw'imico myinshi cyane hakaba harimo na improvisation nyinshi abantu ntibategura ngo tuzakuvuza ngo gutya basanga umuntu ariko araganira bahuye bagaca nk'abihimbira bagahimbira hajya nyene bagahora n'ivyuma byinshi ufise abafise intanga ufise gitari ufise saxophone trombone umwe wese hantari agashira wa muco wiwe uro muziki bikanywana rero byagiye biravamwo ama style menshi yego umuntu baravuga jazz style imwe ko ifise amashami yego arasa amashami menshi atandukanye yego nkuko bavuga ngo swing hari zitwa swing hari zitwa bebop hari uvuza nka swing aho tukumva ukuntu igenda swing swing yego okay yego aha iyo ni swing
voilà niyo ni swing swing akarero ka swing bebop bebop ifise ama variation menshi kusanga ifise ama tempo tempo n'imidiho umurindi kugendego akarorero oh aha wow aha wow impressionnant ego none ugiye kuraba ngaho iwacu wowe urakora umuziki urawuvuza araciye umwanya utari mutoyi eka mbere uri n'umuhinyanyuzi mu studio wambariye ko jazz yaje ku rudwangane rw'imiziki myinshi imico myinshi uburanga bwinshi bw'abantu bari babaja bavanye muri Afrika bajana muri Amerika mbega umuziki wacu w'ikirundi ku midiyo wacu w'ikirundi jazz ihora ijamwo bigenda gute cyangwa urushiramo rimwe na rimwe umudiho kirundi biratangaje ukuntu tufanye nk'akaroro nko kunanga y'ikirundi hari abantu bavuza inanga hariho ibintu byinshi bisa na blues n'umudiho muduzi wundi twa blues yuzi kuvuza blues ukumva n'umuntu avuza inanga birahura mu kirundi ntamenye ubwiwe kuko ari kavuza ikintu cyitwa kiri hafi ya blues kuko urumva abantu umuziki usanga wanditse usanga hari ibyo bita ama scales azwi ariko abantu bataba bakera bavuza inanga bo ntiyumvira ama scale yumvira izo kunyene uko nyene baba bafise mugabo ukuntu uko amatwi y'umuntu yumva kujya imijya y'inanga twe dukoresha ama gitari turaregra ushirako ivyuma kanaka hamukabona ama frequences bo bona bafise ama frequences bumva ugati ne atangura kongorera hajya vuga ngo nk'inanga ya maconco par exemple ahoze atangiye kuvuza umvamo cyane ibintu bya blues gose ya blues ego rero ku bantu babizi ni ucumva ko blues ifise ahantu yabo imidiho y'ikirundi kuri piano inanga moderne birajana bigenda gutosha kuduciza nka kamwe k'umudiho w'ikirundi twumva duti aha twoshiramo amashi tukavyina tugacinya akadiho nkuko bavuga hariho nka style y'ikirundi yitwa amayaya misanzwe umuntu w'ingoma areka avuza ego ego cyane nki urumva ivyuma ariko aravuga nga kenshi umenga n'umuziki ujanganye n'umudiho aho nyene ego kuko rythme n'amanote birafatanye birajana ego wiherekeza n'umudiho n'amanota kandi carimwe nagira rero ndakubaze Farley uravuza ngaha mu migwi itandukanye urabona ngahi wacu uwo kubwira ati umuziki ndundi ubu unye ni gake twumvamwe ivyo nyuvugije none ivyo uvugije su muziki w'ikirundi ni iki canke ugiye kuraba avec l'évolution ya technologie n'iki vyose ama ordinateur tout ça umuziki uraza ubu unye mugabo ni gake usanga nk'abantu bavuza naho piano birimwo muri studio ugasanga bayivuza nkuko uyivugije cyangwa ugasanga cyane n'amajwi ava mu kinyabwonko nyene muri ordinateur bagacanga n'imidiho ivuye ugasanga umuziki nta tubara nk'utwo numvise ushira mu ngaho onye we muguru umuhinyanyuzi iyo uri kurakora uzi neza ko hariho ibintu bigezweho hariho n'ivyitwa ko wowe wumva uti kabu artiste bitakuba birimo ugira gute ufatanya ivyo bintu urabicanga bigenda gute mu mashwa ugira byose bivana ukuntu umuntu ariko indirimbo umva ukuntu imeze hari nk'umuntu akubwira ati akakarorero umudiho w'ikizo nka hip hop ugasanga n'umuhapper agira rap nyene gutya yego hamba akubwira ati je nshaka ucange n'imidiho y'ikirundi ngaho mfatiye nk'akarorero mu rapper ngaha mu Burundi azwi yitwa B-Face ariko kuri indirimbo nshasha imaze igihe yitwa Insolites warivugije mu Insolites natangiye kwikora amapiano je nayavugije rero akiza gukora yambwiye ati nshaka indirimbo yimwo ivyuma by'ikirundi hanyuma ariko
ingoma ducange dushiremwo n'ama influence ya hip hop. C'est une très bonne approche ko yoba yariyumviriye mu bintu bigenda gucyonye Bifes ndamuzi ahubwo dommage ko tamubiyazi bacu yivuze Insolites akaririmba mugabo naho nyine nashaka kunshikira aho hantu ko kumva yuko kuri ibyo twita music moderne no munsi hariho ubushobozi ko bishoboka ko twoshobora kuyivanganya n'ibi vyuma vy'ubu unye Bifes yarikoze muri Insolites kina twashaka kubaza COVID-19 uri umuntu wavuza mu bare uri umuntu wavuza ma evenement menshi mu ma groupe menshi atandukanye uno munsi ivyo bintu ntibigishoboka kubera ikiza ca COVID zakugwanya ama distance batwegeje tusa ububona kazoza ku muziki uvugije bajya bahora bavuza mu ijoro uwo munsi nyene bagahembwa bajya abantu ububona bigiye kumera gute sinon toi ntibyoroshe je narakoze muri iyo namazigiye ntakora cyane mu bare byo mu karaoke bita ngo ni karaoke ariko muzani live music na live music effectivement nico yita umuziki w'ikibiriraho concert presque ego rero ndazi n'abagenzi benshi bayikoramo ubakazi kabo kahagaze byoroshe ku muntu yamakora ari free yisumamwo akora umuziki ugasanga akora kabiri gatatu mu ndwi ntagikora amaze kweza amezi abiri adakora rero ni byiza ko twikingira ukingira abantu ariko abadutwara leta iteza kwiyumvira ukuntu abo bantu nabo bababayeho ubuzi bwabo butohagarara burundu ngo buhagarare hakaba nk'ukuntu tazi bo kwexija bati umuziki ubandanye mu bubare mugabo abantu akaba ariko katemera gukurikiza intuze zo kwikinga covid ntibemere ko distance mu bantu banayego hama bakagera umwanya umwe nabo bakaraba ko nabo barimvye ubwabo nabo bikingiye ko nabo bamba bakora ama groupe ari benshi begiranye ego amaske tusa micro nkuku zifukwe ego byose rero no kugira hagati na hagati kuko bose nabo bafise ico bariko baraterera mu buzima bw'igihugu bien sûr cane gose Farley ego ama ntitwicisha amajambo bariko baradukurikira woducisha kandi kamwe ugiye tubarira kariko mbere yuko kavuza kumbura indirimbo abantu benshi barayimenye ko mu mwaka uheze yaratwaye agashimwe ka Isanganiro Award yitwa Ijambo ijambo ndayizi ijambo ndayizi na Eden Banga ndamuzi yose yuko nigeze no kwandika ku rubuga muga nti nanje mu bantu baronsa agashinga nanje nari uko urumye indirimbo banzuri ndi urayitse mu ruhage indirimbo amapiano n'amagitari nje navuga nivuga ivyo byose muri studio wow magnifique yarangiye cyane kaducishize kwijambo yavuze ngo wizeye ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanje sizo maramara yavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanje sinzo maramara ntirihinduka rivuze iyo rivuze riba rivuze ntirihindurwa n'ibihe canke ivy'abantu nabo bovuga niyo mpamvu genda kundi ijambo tubivuge genda kundi ijambo tuvyature genda kundi ijambo genda kundi ijambo ryavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanje sinzo maramara ryavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanje sinzo maramara. Wow, magnifique. Mbe none umasidio ngaha anya iyo umuntu akuzaniye indirimbo wewe ubanza kurondera iki mu gihe utangure kuyikora kiyumva bwa mbere ni iki kibanza kubwira utangwe kwiyumvira umudiho utangwe kwiyumvira melody canke bigenda gute kenshi abarti bivana aba artist kuntu bakora hari umuntu haza muri studio
atagicapo kinini c'indirimbo ashaka kugira afise aba yizeye umuntu w'inyanyiza akamubwira ati shaka indirimbo imeze uko canke akakubwira indi ndirimbo azi bisa ati hera fatirako tugende muri ubu buryo n'abandi usanga baza banditse ama melody ugateza kucugira amanote ugashanga amanote rero icambere yanditse melody no kuvuga abashobora kuririmba n'umunwa gusa canke ugasanga yizaniye gitari agashobora kuvuza wewe nk'umunyanyiza ucubunza kumviriza cyane cyane umudiho ego arico bita metronome muri studio kugira umvuke kamega harura umudiho kuyiruka ego hame cumaze kuyigira hamuga ugakora ikintu sha rythme gitoya ugakoresha nk'ama percussion amashekazi cyangwa ikindi kintu binyagara kugira ngo uronke ikintu ugenderako ukura create rero amanote ya mbere ukakurikira hamugafata ikintu kimeze nka brouillon novuga kidaheze kugira umuririmbyi abanza aririmbe uronke ijwi ugendera hanyuma aho rero nk'abantu bakora nk'ama live uri umwanya aba musiciens bari ngaho baba bavuza ubwo nyene indi bimeze gutya amumbatera agatangura agashiramo umuntu avuza bass kugira rythme banzifate neza rythme ifashe hama amapiano make akabarajamwo n'amagitari mu nyuma rero umuririmbyi yaramaze kuririmba yarahejije byose niho mvuga ati okay uri hagiye ko twongera mu yavuga ngo guitar solo ukabishamo mu nyuma kugira umuziki ube balance ntushiyemwe amasoro umuntu atararihinda ngo amajwi murengere canke ntushiyemwe makeya ngo ama espace hagati abe vide ibyo byose rero urajera ukaraba indirimbo ikaza gusohoka ariko bose bumvirije araba abavugije umuziki ari umuririmbyi yaririmbye akumva ati ndimbe ameze neza Farley ubu ukuntu tubari ukora umuziki ni nkuko wavuze umuziki live uvugijwe ikibiriraho mbega nk'ubu nk'umuyabagara ahantu avuga ati genda shaka kwiga umuziki wewe umuha impanuro yihe umubwira aje kwiga gitari iragira babaza ku ntoke bagitangura piano irarusha nawe nyene bukebu canke umubwira directement afashe nk'imashini yiwe ordinateur agashiramo quelques programmes ziba zifise ibintu byose uwo muhanura iki iyo option ya mbere ufata kwiga instrument canke ufata ya ordinateur tout simplement mu bisanzwe ni byiza kumenya icuma ni byiza kumenya icuma kuko abantu benshi babifata minenegwe ariko iyo umaze kumenya kuvuza icuma naho tovuza ibintu bikaze cyane amanota akaze ariko umushinge wa mbere w'umuntu akora umuziki no kumenya kuvuza la base note kumenya kuyatandukanya no kuyashira mu mudiho gitari canke piano byose ntaco bitwaye ariko cyane cyane nk'umuntu ahinyanya umuziki ni byiza kubuza piano ni byiza kubuza piano cyane kurusha gitari kuko piano ni imwe mu cuma cuzura mu muziki ego fata ikibanza gikwiye hanyuma ubu birorosha abantu bashaka kwiga birorosha hari technology hari YouTube iraho hari amakuru meza ahari kuvuga itangura kuva gitangura tarayibona n'amanoti yari hari amakuru meza gushika indaheza twekera igihe twiga ntihari kera cyane nko muri 2005 2006 oya ntibyari ntibyari byinshi nta YouTube yari ihari twe twarondera amakasete n'ibyo amakasete gashira mu kumviriza gutira umuntu ari kure n'izi kasete numviriza hamukiga umuntu azara ngira gutya yego ugasanga nta na theory twari tuzi oya yagiye kuza nyuma rero abubu bafise ibintu byose biri hafi yego ushaka kwiga ukaja kuri YouTube ukandira amakuru ukiga hanyuma ukagira icuma cawe ukagira icuma cawe mbega nyene ivyo kuvuga ivyuma wewe uvuza gospel jewe mfati naje ku karori kiwanje ahantu nabona haba hari igihe cyose ari ivyuma haba hari ahantu mu bihebeye Imana nko ku mashengero n'amashuri make cyane ngaho ibijumbura kumbure n'amaseminari naho nyine mu bihebeye Imana hari ahantu ubona dufise abantu nk'umwana uvuga ati nk'umwana yokubwira ati shaka nzoja ndaja kwiga gitari wogira gutamuta umuvyeyi utazi kwivuza hari ahantu ngabo bavyigisha bigenda gute canke wewe nyene biramaze kuza muvuga uti ngomba nugura ishuri tunoso duke twa piano mfise ndaza dutanga bon nka jewe ndafise abantu nigisha piano c'est déjà bien basanga aho bari cyangwa sanga bafise amapiano yabo mu nzu ukagira cours kiga mugatangura bukebuke kamenyera
ariko nta mashure menshi ahari ariko hari abantu kamwe batanguye bagize ama initiative yo gutangura ari umuririmvyi twa Apollinaire haburi ego rafise mengi ishuri benshi bazi indirimbo za gospel afise ishure kandi ryiza yigisha teori yanditse akigisha no kuvuza abana bakiri bato gushaka abantu bakuza hariho n'abandi ba jeune hariho nkundi mu musicien yitwa Amadi arigisha battle très intéressant amakagira n'amakuru yo kwigisha kuririmba umufasha wiwe yitwa Josepha nawe yigisha kuririmba naho arafasha abantu bose mu myaka yose izi neza cyane kuririmba ego ubundi muntu novuga niwe nari guherako Monseigneur Justin yatanguye institut ya musicologie ni ikintu twebwe nk'abantu benshi usanga twiga ivyuma turondera nakanyereka ariko n'abantu bafise umuziki wanditse nta academy urumva umuziki si ukuryoherwa gusa ni science kujya mu gihe uvuga ngo giye kwiga medicine kuvura neza cyane umuziki uranditse ahantu rero yatanguye ikintu ciza aratanga gufasha abajene quand même benshi bariko baratangura kuvyijukira kuvyiga ariko nuko nyene ntibirashika ku bantu bose ntibirashika ku bantu bose ariko ni vyiza kwiga kuja mu ishure ukiga ukagira Farley mu gusozera ikiganiro cacu nagomba ndagusaba ucisha wakanyuma hanyuma cyo dusezera bako baratwumviriza yego Allez, merci beaucoup. Umuntu aratwagwa ariko arakumviriza. Urakoze cyane. Kintu cyanyuma nagira duhereze ko ufise imigambi wibona he mu myaka 5 10 imbere. Yaba musicalement yaba ubuzima kumbure. Icambere nuko ibintu byo gutangura gukora production gukina umuziki byose nabitanguye kuva kera nari nsanzwe mvuza gusa ariko sinahora nkora muri studio rero nacafise ibintu byinshi byo gukora mu bijanye n'ibya studio kwiga ko n'ubuhinga bugoye kubandanya wigurondera n'atamashure ngaha rero naho atamashure yavyo ngaha hari akarondera afise abantu banyigisha ndashimira cyane profiter niyo occasion shimira aba producteurs batandukanye bagiye bakwigisha bakwereka ibintu cyane witwa Amir Pro Amir Pro kenshi niyo duhora dukorana
ndakorana n'abakoli Call the magic Shirdia abantu bose muhura bakwigisha utuntu duke kugira bandanye utera imbere icya kabiri ndabandanya niga piano kuko bandanya ndondera ubumenyi kanaka umva ko gumura umunyeshuri wewe yego umuziki no kuguma yego hanyuma icya gatatu gufasha cyane abantu batabishoboye cyane abantu bavyifuza kwiga kuzanda partager n'aba connaissance kana kibintu nzi cyane nize muri experience nanje maze kugira aba jeune akiri bato kuri jewe bashaka kubimenya abo nkaza ndabafasha ura cyane nakigo ahantu ari abana cyangwa abantu bakuze bashobora kuza kwiga iby'umuziki kwinezereza atari no kwiga gusa bakaryoherwa bakavuza bakidetanda umuntu atasha avuye ku kazi yarushe agaca ahantu akumviriza akazi akicara yego yego ni byiza cyane nagira je ngo turi ikiganiro mugana genda gusabe mu guhereza ikiganiro uducishize ko akaririmbo classic jazz no biba imisegonda 5 gusa kuko jazz benshi barayumva bakumva umenga cyo kintu gikiba mavuga cyangwa ngo n'umuziki ugoye kumviriza iyi indirimbo yitwa Misty yaririmbwe n'umudamu yitwa Ella Fitzgerald mubishikima 40 rero bavuza melody yayo kuko kenshi indirimbo za jazz sinzose baririmba barumviriza navyo nyene yego ugasanga umuntu ariko aravuza icuma ni wari kararirimba ubwiwe melody kana ni nka kurya umuntu ashobora kuvugiza umwironge mu kirundi baravuza umwironge bakawumviriza gusa yego bakunzi mudukurikira twateramanye no munsi ni kuri akaririmbo ka Ella Fitzgerald kitwa Misty duhereje ko twari kumwe na Farley iri imbere umunyamuziki mwiza cyane karakagoroba karyoshe cyane mushobora kwibaza kuntu byemeze ngaha muri studio nkaba nibaza ko namwebwe byabaryoheye ikiganiro cari Umudiho live umuziki uvugije umuziki nyawo ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa iwanyu no miryango yiwanyu. Yari Francis Muhire yariko arabashika ikiganiro. Bye, ciao.